uyu mubiri wa mwene data, abapasitori, abantu bose basengeye, abadiyakoni n'abapatiri, niba batakiwe kibabuza muze kugira ngo dufatikanye gusengera uru ruhafu, gusengera n'uyu mwene data. Dusenge. Mwami, akira Nzeyimana Oliver mu maboko yawe y'ikigongwe, mushyire hejuru hamwe n'abantu bawe. Twakire natwe udushyire mu bugingo bushasha, dufashe Mana kugukunda no kugukorera. Mwami w'ikigongwe, mu biganza byawe turaguhaye umusavyi wawe Nzeyimana Oliver, tugusabye twishishije bugufi ngo umwemere nk'intama imwe yo mu busho bwawe, nk'umuntu wacunguje amaraso yawe. Akira Nzeyimana Oliver mu maboko yawe y'ikigongwe, umushyire uburuhukiro bw'amahoro ahoraho, kandi ushyire hamwe n'abayobozi b'umuco bwa Yesu Kristo umukiza wacu. Amen. Mumfashe turirimbe ngo urukundo rw'Imana. Turarimba igice cya mbere cy'indirimbo y'urukundo rw'Imana. Urukundo Imana yacu kugereranywa n'iki, mw'ijuru no mw'isi ntibasiba kwama baruririmba. Mugarukize ngaho. Yesu aramubwira ati, igihe kuzuka n'ubugingo, unyizera naho yoba yarapfuye azobaho, kandi uriho wese anyizera naho azokwigera apfa gushika ibihe bidashira. Yobu aravuga ati, ariko jewe ubwanje nzi yuko umucunguzi wanje ariho, kandi ko kwiherezo azogaruka kw'isi, kandi umubiri wanje niwamara kubora nzobona Imana mfise umubiri musha. Nzoyihobera ubwanje, amaso yanje azoyitegereza, nta wundi nzoraba atari Uhoraho. Uhoraho niwe yagavye, kandi Uhoraho niwe agaburuje. Izina ry'Imana nirihabwe icubahiro. Dusenge. Umuntu wese yavukiye mu isi abaho igihe gito, kandi ahagirira umubabaro mwinshi. Ameze nk'amashugwe abaho akanya gato hanyuma kuma. Iyo twiyumva nk'abakomeye, urupfu rwama ruri hafi yacu. Naho twohungira kure cyane, umukiza niwe wenyene ashobora kudukiza. Mana yacu, Uhoraho mushobora byose, munyakigongwe, uzi ibihijwe mu mitima yacu, niwumve ugutakamba kwacu uyu mwanya. Utubabarire ibyaha byacu, Mwami ushobora byose, mucamanza wa bose. Uduhumurize umubabaro kubwa Yesu Kristo umukiza wacu. Amen.